mushobora kugira ico muterereye kanatsinda mu mubifise na byinshi tukakorana muri ubwo buryo tukabaha amajwi na mukaduha amatwe ariko kandi mukanaduterera ivyumviro ibi na biriya rero tubandanye tubaha ikaze muri kino kiganiro cyacu cha Bisport ni kiganiro rero nkuko mubizi buri munsi kubura buri wa mbere gushika umunsi wa gatanu tuba turi ngaha kugira ngo tugende turabashikiriza ibigiye bitandukanye bivugwa mu makuru y'inkino kanatsinda rero umurazi ko amakuru y'inkino atabura ni menshi cyane abari ko aragenda avugwa hirya no hino ahi wacu niho tuzaguhera ndababwire yuko biriko birakara cyane mu transfert bamwe n'abandi abakinyi bacu bariko bariyunga n'imigwi imwe n'iyindi abandi bongereza amasezerano ivyo rero ukagenda neza kugira ngo turabe yuko iganwa rigiye kuza ryoza riri mu ihe eshusho turaza kudabira hamwe abo barundi bariko baravugwa ko bagomba kuva nga mu Burundi bamwe bihaberekeza hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi kugira ngo barabe ingene bashobora gupagasa nuko rero nga mu Burundi turaza kuraba make mu makuru ahari ariko cyane cyane gize ikiganiro cyacu ngahi wacu n'ubundi nino Sekafa Kagame Cup 2024 imigwi rero izokwitabira iyo higanwa yamaze kuba imenyekana harimwo umwe mu mugwi iyo ngahi wacu muraza kuyumva n'imigwi ngahi imaze kuba izoja muri iyo Sekafa Kagame Cup ndaza kubabwira ntaho bizobera kuko ni n'igikombe muziko kiguma gihindagurika ibihugu nuko rero turaca n'ijya no hino muri Afrika makuru abahari ku mugabane wa Buraya benshi barindiriye kumenya ibiko biravugwa inyuma y'inkino zimaze imisi ziko ziraba zigikombe ca Buraya igikombe ca Copa America ibara ryara yariguye ku mugwi wakiriye amahiganwa ya Copa uyu no mugwa amaze kubusezererwa biratangaje cyane ariko nuko mu mupira byose nta gitangaro kikibamwo turaza kuraba amakuru ariko aravugwa ku mugwi wa Portugal na Cristiano Ronaldo ari vyamaze kuba ashikiriza inyuma yaho umugwi wabo warenganye bigoranye cyane no mugabo rero yagize ico ashikiriza abamenyesha makuru nisinzima benshi bari bavyiteze rero uno mugabo ku munsi wejo vyabataye kwa amazi ariko baruhiye kubandanya kuzyuya byinshi aya n'ayandi makuru arahari turaza guca no muri Wimbledon rero kurabera hariya mu gihugu cy'Ubwongereza ndakubwire yuko lete de série bariko baravyifatamwo neza cyane ariko baracaye ku ituru ya mbere nuko rero muraza kumva vyaraye bibaye muri Wimbledon turabe afishe zigiye gukuza ariko no muri Euro uyu munsi hari izindi nkino zibiri ziza gukwiza neza na neza imigwi iza kuba igenda muri quart de finale amakuru yako aravugwa ku matransfert ni menshi cyane ku mugabane wa Buraya turaza kuyaca ko turabe ayahari nuko rero ndaza kuba ndi muri studio ariko siza kuba ndumwe nabukebuke nakire mugenzanje Christophe Makwinto niwe tuza kuba turi kumwe muri kino kiyago cy'uyu munsi nakuramutse mutama ndamumva ko akagripe kabisa n'ubu ntikarakureka numvumengo oya kabisa meze neza jewe kwe mengo arutuntu ndiko ndumva no kuri ndakuramuje cyane gose kandi imisuhuko cyane twarabivuze nga kenshi kamarariye kari kagukoreye ko kandi mu maso biraboneka rero urumva ku munsi weje naraje gukora benshi kabisa bara mpaye imisuhuko barandamutsa rero nunganda baramutsa naje ndabashimira cyane gose yego jemeze neza ndashima Imana kabisa banye nanje muri ivyo bihe kagaruka meze neza n'umeze neza okay Christophe n'uyu tumeze neza muri studio tumva abakunzi bacu hirya no hino mbega nabo bameze neza bano rero kiki nk'izina ngira twohera ko ni Nico Williams uno mwana atari ko aravyorusha na buke ariko nabonye Barcelone yamwambariye kabisa mugabo n'ubundi bibazo vy'amafaranga birariska gutuma uno mukinyi bamupapura oya ikintu kibaho mu mugwi wa FC Barcelone nk'uko waye kurabibaza numugwi muri kino gihe uri kuragwana cyane gose kugira ngo ushobore kuronka amafaranga yo kurondera abakinyi na cyane cyane ico abo bari kubariyukira no kuronka uburyo buzofasha kugira ngo uje FC Barcelona yemererwe gukina sezi kurikira kugira ngo hari amafaranga batanga hama bashobore kwemererwa kuzokina sezo ikurikira bakwije vyose rero zose nje ko bariruka ko kucerekeye abakinyi bagomba nivyo amajambo yaravuze kuri Nico Williams
ari kuri kuraraba kucerekeye uburyo kuko uyo mukinyi amasezerano yiwe ariko ararangira bavuga ati ahubwo yarongereje muri 2027 yes ariko ikintu kibaho ni FC Barcelona ubu ikintu fise nuko irondera babakinyi baheje amasezerano okay uyu mukinyi nawe bishoboka vyonyene nico gishoboka mugabo hariho ama option yo gusohora kikinjiza inoti gusohora uno munsi gusohora navyo nibiko birabagora nivyo turi muri mercato ariko bisabwa yuko basohora babakinyi bakomeye ariko bo uno munsi ariko bavuga ati dufate nkuba uyu Joao Cancelo na Joao Felix bo bari babatije umwe ava muri Atletico Madrid uvuye muri Man City ariko FC Barcelona gushika nubu irashaka ko basubira kubatiza kandi rya kabiri ivyo navyo ni ibintu bidakunda rero urumva bavuze bati abo bakinyi bagiye ntibakibakinyi ba FC Barcelona nico kimwe n'uyu Marcos Alonso yagiye bavuze yuko uyu Oriol Romeu na wene agenda gusa transfer numvise yabaye n'uyu mwana akiri muto yitwa Marc Guiu urgiya yagiye muri Chelsea yaguzwe na Chelsea miliyoni 6 kumbura izo miliyoni 6 zofasha mu kindi kintu ubu bikenerwa yuko badandaza babakinyi bakomeye baronka amafaranga menshi hama icambere babanze buzuze amategeko abemerera gukina muri La Liga buzuze vyose bandikisha abakinyi batarandikisha ivyo vyose nivyo bikenewe nayo kuvuga ngo akora Nico Williams nta Nico Williams ushaka kuja muri FC Barcelona nibibazo irimwo n'ivyo iri kwirarondera kugira ngo ije novuga yuko ku mategeko agengwa na La Liga rero ivyo rero vya Nico Williams biragoye cyane gose ariko sikuva ko bitokunda mu gihe FC Barcelona ariko yosora abakinyi atari abakinyi basanzwe abakinyi bakomeye bakaronka amafaranga menshi murumva ko ni kiganiro gifashwe mu mugongo n'amakampuni cyangwa amashirahamwe atandukanye nuko rero tugenda turabana muri ivyo kugira ngo bigende neza nuko rero ni B-Sports duhere muri basketball aho benshi bariko barumva ko ni basket yatsuye kandi gutangura kuvibra ambavu yuko ni turindiriye kumenya ku magenekerezo ya gatatu no kugenda hari imbere ingene bigiye kugenda muri zino nkino za Elite 8 aho imigwi yamaze kuba imenya ingene izogendera hura ndakumenyeshe yuko mbere dukosora ni tariki 6 niyo bazo bariko barakina ndabona ego ku munsi wa gatandatu bizaba bikaze cyane nuko rero Christophe imbere yuko tujya no muri calendrier yo ku munsi wa gatandatu ndakumenyeshe yuko gusa mercato yoyo iraremvye hambavu yuko twakomeje kubabwira yuko ari abakinyi bariko baraza ku bwinshi muri ino higanwa ryacu rya basketball uyu munsi tuvugana umenyereza nawe yari yatwaye umugwi wa Dinamo hariya muri zino nkino za BAL nawe yasuye kandi kugaruka mu gihugu cyacu Burundi kini inkuru nziza cyane kuri Dinamo yes ni inkuru nziza two turabona ari ibintu basketball nga Burundi kabisa sigemeze neza turavye ivyabaye mu mwaka uheze mu ma playoffs turavye nyene byari bimeze hari imigwi mwimwe yari yikomeje tukabona nk'umugwi runani mu gwa Dinamo ariko iyindi migwi yari muri Elite 8 nyene no uvuga hari imigwi itari yiteguye cyane yavuga ati yasanze iyindi yamaze kuyitangurira usanga bo bazanye abakinyi babiri cyahe batatu bisanga nkuko nyene benshi bavyiteze bavuga ngo turazi yuko finale ya playoff zohuza Urunani na Dinamo ariko sone ploka ubunye yego imigwi yaje ukabona Rezipi kwondera abakinyi bakomeye bavuye hanze ndavuga hanze y'u Burundi ukabona umugwi wa Remeje kwondera abakinyi Tigers rondera abakinyi ivyo byose birerekana yuko ari iyi Elite 8 iryoshe cyane gose rero novuga ku mugwi wa Dinamo nawone kuvyabaye kuri wo uja muri BAL hariho benshi ari baza ati Dinamo kumbura igiye gucika intege igiye kudebukirwa ntishiremo agatege ariko nawe no numugwi uri kurashiramo ingufu nyinshi cyane uvuga ati kumbure tuzosubira hariya rero kugarukana uriya umenyereza bari basanzwe bafise mu minyenyerezo hano bamutwara no muri BAL bavuze bati we twarabonye umusaruro wawe ni mwiza garuka utegure abasore nibo bashobora n'uwitwa umufaransa yitwa Julien Fabien Chenyo rero bari bamubonye niwe kuramenyereza umugwi wa Dinamo muri izi nkino za BAL zaheruza ziheze urazi ko Dinamo itashoye kubandanya murazi vyabaye nitwe koko ariko ni umumenyereza bashimye basuye kumgarukana
nawe asubiye kwemera aragaruka avuga ati ndabona yuko kabisa nahise umugwi mwiza ikadusubira twubaka umugwi turabwe bimeze neza rero mvuga nti kuva ku munsi wa gatandatu twaba turavuga ku munsi w'ejo na Alonso ni bimwe mvuga nti hazoba ari inkino nyinshi kandi umuntu azovuga ati ku bwanje kuva saa 2 ndi kuri departement gushika 18 inkino ziba kuva saa 3 saa 5 saa 7 na saa 9 urumva inkino zina ku munsi no ku munsi w'Imana nuko nyene urumva yuko ari inkino nyinshi azoba ari ibirori bikomeye cyane gose abakunzi ba basketball bazobona abakinyi bagiye baragurwa hirya no hino baza bakina rero ni ikintu ciza cyane gose cerekana ko basketball kabisa yagarutse ku nguvu zasanzwe ari ikintu ciza rero ku munsi wa gatandatu inkino zizoba zihari nimba ukunda basketball ntutango rero kuja kuri departement nuko rero Dinamo mumva yuko nabo bari mu kazi kadasanzwe hambavu yuko bano rero bwirizwa kuza kwerekana yuko kabisa ivyabibabaye ko atari gihamana bagende bapambane kandi basubire kandi bashobore kurivariza no kuja ku rwego gwiza nkuko bari bameze no mugabo rero yamaze kuba ahashika no Julien Fabien Chenyo mu Burundi rero tumwifuriza ibihe vyiza muri basketball gusa ikiko kiravugwa Christophe nivyo bakinye ku munsi w'ejo ino equipe ya Dinamo yakinye nino equipe ya Shofov ino equipe yo muri ngahi Bukavu bananayitsinda tuvuge ko uwitwa Bujeje Romisi tukari twarabuze irengero giwe yasuye nawe nyene gutanga kwigaragaza mbere ni nakaryo keza ku munsi w'ejo bashoboye no gukoresha bamwe ba recruitment yabo bamaze kuba bashikana nga mu Burundi iki ni kintu ciza naco nyene ku ruhande rw'umugwi wa Dinamo ni kintu ciza kuko ni urukino rwa kivandimwe hari uko bari bakinye muri weekend umugwi wa Sport watsinda Dinamo mu difference de 2 points match retour bakina bakiye ku munsi w'ejo Dinamo iratsinda difference de 3 points rero vyumvikana yuko numugwi ukomeye Sport ariko na Dinamo urako yereka bwati nakaryo kacu kugira ngo turabe babakinyi twazana kugira ngo dushore kuraba yuko bari ku rwego rwiza bashobora guhuza nabo basanzwe babasanzeho abahari rero ivyo ni ikintu ciza n'indi migwi ndibaze zobikora ivuga ati nimba wewe Rezipo ushobora kuzana uvuye muri Gabon uvuye muri Côte d'Ivoire uvuye hehe abo bose kugira ngo bashobore kuba simimenyerezo gusa urabapimira no muri match kuvuga ati dusavye match banaka dukine turabe ukungene kuko burya entraînement Dorcas iratandukanye na match rero nico mvuga nti ni ikintu ciza bakinye Dinamo gupima abakinyi nabandi bakiza urumva yuko n'umukoca yashitse ku munsi wa no munsi yashitse ku munsi w'ejo rero vyumva ko ikintu ciza rero Dinamo yakoze ndetse n'iyindi migwi ndibaza n'ubwo iragira imimenyerezo nayo nizogira mu match amiko kugira barabe lo niveau yabo bakinyi bashasha baje iki cyonyene Christophe nawe ko twumva gishobora novuga gutanga novuga na motisha canke gutanga novuga ako iyo nyota y'abakunzi kuja kuraba kuko nimigwi tuko turabona iriko gikomeza kandi rikimenyamenya ku ruhande rwa Dinamo canke indi migwi yose iriko rikomeza kumva yuko Christophe uno mugabo agarutse no ngo barafite office hange yo ati nimba bijya bihe duhitiyemo twarashaka kubishika n'ubu biracashoboka yuko tubishikako iki cyonyene kiremeza neza yuko nimigwi iriko ra targetinga izi za Rezipo imigwi ya Rezipo imigwi y'urunani imigwi ya Tigers n'imigwi iri kurikomeza cyane kugaza kuri uno mwanya iki cyonyene nibaza ko nabo akarorero keza Dinamo yagezeko ubuheruka basezererwa muri izi nkino za bar nibaza ko nabo bawe ati nimba Dinamo bishoboka natwe byoshoboka mugiye twikomeje nibaza ko ino ni message ikomeye cyane Dinamo kujariya muri bar bagasezererwa mu buryo twese tuuzi iki kintu cyatanze isomo ku migwi myinshi ivyo byatangwa kuva kera Dorcas murazi gihe umugwi wa New Star nyo watanguye gutwara championnat national ico gihe bakikina New Star yarabaye qualifié muri izo nkino zo kondetika cyo kuja muri bar murazi zabereye muri Tanzania bararengana bageze South Africa murazi ko baviriye ku kantu gato bagira binjire muri bar rero ico cyarerekanye yuko ku migwi umuguru nanura birabo bwaravuga uti bwa bundi dushizemo inguvu turashobora kugera kure kuko urazi yuko abakinyi benshi b'abanyarunani bagiye gufasha umugwi wa New Star urone baravuga ati ibintu rero turashobora gushiramo inoti tugashobora gushika kure twabonye yuko abarundi dushoboye bashiramo inoti kuko
bisa nkuko ivyerekeye kuzana abakinyi bavuye hanze urunani kuko bitanguye kera ndavuga benshi baraza baratwara icyo gikombe ca hano ca VBL hama bagenda hariya kurondera iyo tike yo kuja muri Bayern muri Tanzania baragenda neza bagenda muri South Africa niyo bitagenze neza muri ico gihe urunani urabikora dinamira biravuga ati bwa bundi natwe turashobora gushira mu noti tukazana abakinyi bagashobora kurondera iyo tike yo kuja muri Bayern birakunda reka natwe tugerageze harabonye muri playoffs ngene babigize hazana abakinyi abanyamerika bakazana abanyanigeria Otobo n'abandi ibintu rero birakunda muri Tanzania mwarabonye bamwe yamwaga ati Dinamo iciye kabisa mu kadirisha turasura muri South Africa bagendanye n'ukuntu ariko muri bare barashikaye nubwo ivyaciye biba bitari biryoshe ariko no munsi nkuko Dinamo yabikoze hari migwi nubwo urunani rwo rwamaze kubikora hari migwi yabiravye ravuga ati jewe nka Tigers ndashobora gushira amafaranga jewe nka Remesha ndashobora gushira amafaranga Rezipo nimba drosa aho kanya aho karyo kuba karifye tukaja muri Elite 8 ico kintu dushiramo inoti nta ubizi tuze kurivariza n'aba bakinyi turashobora gutwara playoffs tukagenda kurondera itike yo kuja muri bar rero ikintu ciza iyo rivalite ahari ku migwi itandukanye ntituzobona gusa kuri urunani na Dinamo ariko tuzobona uno munsi Rezipo yahura na Dinamo azori match ikomeye azori match irimo aba étranger benshi tubona yuko bariko bararondera izo qualification mvuga nti izi match za Elite 8 zizoba ziryoshe cyane gose uno munsi nta muntu ashobora kudeterminati uyu ni wazoshika muri finale gusa ikintu mvuga hari ibintu bamwe bashobora kwitegura ndavuga represent de club bakavuga ati twebwe turazanya abakinyi turashyizemo inoti novuga nti mu rwego rwa FEBAB ko bokwitegura cyane gose bokwitegura gose kugira ngo izo nkino zibe inkino nziza kwitegura no kuvuga iki nuko uraba icerekeye abahagarikiza mbega abahagarikiza no munsi ariko rategurwa ku buryo na cyane kuko urumva ico kintu uvuze ni ikintu gikomeye kuko mu bintu byose turiko turumva Christophe bo nivyo bariko barikomeza imigwi iriko rikomeza ikurakora yoyo ikurakora navuga ivyo inshingano zabo nkuko bakuza bati bariko barakora ama responsabilité yabo ariko hasigaye yuko na FEBAB nkuko ahubwo ni ikintu cye niyumvira nta hugurwa turiko turumva kubahagarikiza kandi nimba ari ikintu twogaba ko cyane burya abajya abakinyi baba mu kibuga Nevya bindi twamatuko turuba abamenyereza bo muri football bidoga ati ukabona umuhagarikizi akaza konona ikintu wawuteguye umwaka muzima mu minota 90 iki kintu rero nibaza ko FEBAB mutabagatayeri kabisa urabe Dorcas uno munsi nakubwiye ni ku munsi wa gatandatu hazo ari nkino zine zikurikirana vyumvikana ku munsi w'Imana uko nyene ndakubaza ikintu kimwe abahagarikizi bahari barakwiye eske barakwiye hateguye abangana gute uno munsi nk'ivyo vuze twavuze muri football umuntu ashizemo inoti abo bakinyaze nimba abanya Côte d'Ivoire bavuye hehe aho rero uyo mukinyi umuhema amafaranga menshi umuzeye ku mafaranga menshi wowe uri mu arbitre uri harya uri kuravuza match kumbura hari ibintu bimwe ukoze atari vyiza kandi birashikana abantu wa mu president ashira mu buryo ico kintu azocakira gute kandi rero wa muhagarikizi akoza amakosa muri match ya samedi wewe urumva ama match azoraga akurikirana wewe ukinye match dufate par exemple agakarorero uri Rezipo kumbure utsinzwe na Tigers harabayemo utuntu dukosa technique ku arbitre wa mu arbitre yakwarbitra ngaha dimanche aciyaza urumva arakwarbise kandi match kumbure Rezipo yatsinzwe icihura na Dinamo eski wa mu president wa mu kocha baraza kuba bashobora kudigera kubona uwo mu arbitre koze mukosa nkayo asubiye kugaruka bo kandi tubigaruke ko urabizi tere yacu ingene imeze barashobora gusubira ko gasanga abahagarikizi benshi byabindi uvuga uti uyu muhagarikizi kandi ikintu kibaho Dorcas tubimenye niho muri football amategeko agumahinduka muri basketball urumva mbega uno munsi les arbitres bahari ayo mategeko barayazi barayakurikiza barayazi bakavuga bati twebwe les changements zabaye
kucerekeye amakosa agenda uku twarabikurikiranye parce que uno munsi harabidoga kuri departement cyane gose bashobora kuvuga ati uyu muhagarikiza avuze ibi bintu ntazi yuko amategeko yahindutse ibintu meze gucyanye urumva kandi ugasanga iya defo umukoca ashobora kuba kurikirana amategeko yahindutse akabikurikirana gusumba umuhagarikizi umukoca akaja guhaririza umuhagarikizi kumbura kamuyo technique cyangwa ibiki ivyo navyo umuhagarikizi ntamenye yuko ayo mategeko umukoca yazi gusumvya umuhagarikizi kuko bobo navyo ariko batabikurikirana shirako yuko kiki aba bantu tuko turaronka n'abantu baheruka kuja muri izi nkino iyumvire rero ari abakinyi twabonye bo muri Cape Town Tigers barashitse kure abo muri Rivers Hoopers barahari nga muri equipe ashirako no mumenyereza ngo n'abandi bakinyi petetre ayo n'amalema make twabonye yaje muri novuga muri Elite 8 ashobora kuba mu migwi kana kagiye gukina ukazabumva nko abo bavuye mu nkino mpuzamakungu kandi amakuru bana yafise ugasanga abo bakinyi n'aba pro kubazana takanoti novuga kabayabaye na kanoti kanini ukacuza kuvura muvugirijeho nk'icyo kintu aca gufata gute akubona umuntu ari muri ihesi yakinye bar sivyo wewe kumbure hariho amategeko ashobora kubona avuga ati amategeko yarahindutse birashika wewe uri mu arbitre d'arbitre arbitre national wewe ni local uraje umuvugirije kosa wobwiwe ibintu yakoze aziko atakosa ryabaye aza kuguhaririza wa kugira ngo werekane yuko yego uyu musumba ukizi cy'igihagararo nije ndetse na arbitre aho nyene technique uno munsi azogenda avuga gute azovuga ati no okay o Burundi lo basketball irakunda ariko hari ibintu byinshi batazi ivyo rero biduha image tari nziza nje cyo mvuga ni febabu ahiri abarbitre bikurategura nibategure neza ku buryo bagira nayo matest nimba ari amatest ekri cyane dernièrement harabaye guhamagara bagire test sinzi ko ari ivyonye byavuye biviramo iyo formation dernièrement ndabizi ko nibuka ko ari itangazo nasomye bahamagara abahagarikizi baze nabajya bandika ama statistique baze bakore test physique ibintu mwe n'ivyo bon n'ivyo tuko turasaba nimba tuko turaduga ku gwego novuga rw'abakinyi dukoresha mu higanwa ryacu na niveau yacu bwirizwa kuduga y'abahagarikizi kuko ivyerekeye ivyo gutunganya kuri departement mabiki ivyo nta ariko icerekeye hariya muri technique abarbitre ntihagira umarbitre ashobora kuza no icara ubabaza ati okay amategeko yasohotse naya sivyo kuko kumwanya amategeko arahinduka no muri football turabizwa bigere biba wewe eske uri umarbitre ivyo bintu urabikurikirana birateye isoni kubona umuhagarikizi ashobora gusumbwa amategeko n'umukoca cyangwa umukinyi rero ico kintu feba igihagareko cyane gose ntihagira abantu bazo bari kwaridoga ngo arbitrage bimeze gucyanye ntubone ngo jehondi naka no n'abafana nibace bavyitwaza kuko ari abafana nabonye baca mu mengo abahagarikizi twabafashe ukurabo mugabo twese yaba umufana amenye droit yiwe amenye nahageza amabahagarikizi bakore nk'abacamanza mu kibuga kuko urumva nk'ubu tuko turavuga yuko ni basket yacu yasuye kandi kuvibra tension nabo nyene bugibariko cyane kandi nk'icyo uko uravuga umuntu ariyumvira mbega abahagarikizi dufise mpuzamakungu bahari ngaha lokal ibanga bobo basi n'imiburiburi bivanye n'ugwego babagezemwo haraho izo formation bakunda no kubatumira ugasanga baragiye hirya no yino baranabimenye local manga abasho gufasha ko tuzi ko mpuzamakungu atari benshi si benshi kandi inkino z'agasakisaki ziraje bigende gute mbega tuzobona bamwe kwa gatandatu muri iyo match abandi tubabone nabo gusa nitwo kwagura nico mfitiye ubwoba kuko na match menshi abizewe nibaki abo bizewe barbitre ni baki apana bizewe babandi base bashobora guhagarara mu rukino abafana bati aturatekanye kuko Dorcas ega biragoye ingene wewe muri match ingene witwaye muri iyi match uci ugaruka kandi bukeye ivyo vyose hari gihe dufate par exemple hari gihe byo kunanira ugasanga eske physique bameze neza eske mental bameze neza kuko kwihenda birabaho nizanduru tuko tubona hajya kuri departement hari barateye induru barakubwiye amajambo urako public bikwegereye nimba psychologique utameze neza ushobora gusanga ibi uvyagiye nabi urumva wa wundi nyene
amayerere uri kurayakora abantu bayabonye ko ari amayerere kabisa aboneka kandi nongereza hari abantu ngaha twibaza yuko abajya twege nkaho turiko turavuga araho twibaza yuko twe dusumbye abantu baba bakora twumviriza n'abantu rero araho twihenda ugasanga wowe arbitre uri mu kibuga ukibaza yuko wowe uzi ibintu gusumba abantu bicaye hagiye baje kurorera match ari abantu baba babizi cyane amara abo bakunzi baba ya maclub cyane gose ugasanga akavuga bati umuntu azi basketball akavuga ati bwa bundi ibi uya akoze nahora nzi ko ari kosa sivyo wewe nimba uri curieux uracuvuga ati bigenze gute ko ritabaye kosa canke bijyagize ko uri bayikosa ushobora kuja kuri telefone ukaraba ugaca usanga hari amategeko yahindutse iteko iri ryavuga ibi bimeze gutya iri agize gutya aba ari kosa ariko ava atari kosa muri ico gihe wari umufana urabibonye cyane ndumuje wese genda bibonye ndiko ndararorera urukino umarbitre locale arakoze we azi ya mateko ya kera aciyavuga ati iri ni kosa wowe uti ndabira nk'uwo wowe uratangara ubaye umufana cyangwa ubaye umukocha parce qu'il y a des coachs bakurikirana amategeko akavuga ati no iryo si kosa wenu ibintu byarahindutse werera kubura arbitre ubufise ijambo rya nyuma ingingo ya nyuma kabisa ushaka kwerekana bwa bushobozi bwawe no kwihagarara ukaca umuyo technique cyangwa giriki ivyo vyose we ariko arabiraba comment est-ce qu'il va interpréter ico kintu azovuga ati none abahagarikize mwaduhaye ibintu bariko barakora ntubona yuko bari kwerekana image mbi biratukisha federation ba étranger ariko bazokina ngaha ifo yuko ba étranger bavuga ati wow aha muri mu Burundi lo basketball yakunzwe bafise abakinyi bafise amatara le niveau des arbitres meze neza cyane nico kintu James Adefe babu izi nkino abakinyi ama club menshi ari komeye ariko ara investisseur les présidents des clubs barashize minoti nyinshi rero evite yuko udukosa technique dushobora kuba na cyane cyane kubuhagarikiza ico kintu bagihagarare ko gose kugira baya kuri departement hawo buryohe bwa basketball hawo buryohe bwa match utsindwa yemera kabi mu kibuga mugabo idaciye ngo mama ngo arbitre yaturaririye ngavya arbitre wapi rero nivyo turiko turabana nko gukeburana twese kabisa twifuza yuko izi nkino higanwe babiri umwe atsinde yavyemere hamwe watsinzwe nawe gatishaje byangiye mu kibuga apana yuko tuca tumva ngo arbitre yabaci yajana bana wapi nivo yake kochini ivyo sivyo twifuza ni basket ikoratera intambwe ishimishije hasi muri basket gusa turifuza yuko ihugu amahugurwa yokogwa hirya no hino vraiment abari kuri top niveau abari kuri level kuko burya twese nitunganya level rero tukaza turaraba inkino vraiment tudafa gutworokerezamwe abantu ko nyene nivyo nibaza si ibintu tuko turabigisha mugabo turakoza kumva abantu bavyidoga ati arbitre tele kabisa yo ari mu rukino wapi ule ni wapi kabisa abize par exemple nka Pacifique yari nga iyo nyinyi y'abakunzi iyo ni sondage ati Pacifique hari barasafi kweli urukino naho kwisinzirira ukazaba ngo ya ule naye mugabo nivyo abafana bobo ivyo bakunda ntawo bashimisha mugabo natwe tugire attention ntihabe gutwati naba ducisha ijisho usange nukuri je préfère yuko bwati kugira arbitre na wapi muga mu rukino akaba sans faute wowe guma ufise vya vyije ati arbitre wapi mugabo mu rukino akaba ari sans faute nivyo twifuza nivyo abafana tuzobashimisha bose ariko natwe vraiment tuhagabire kuko hari abantu bariko barashira mu buryo kandi niyo basket niyo sport igezemo nitugezemwo ni amafaranga rero amafaranga ntibayashiremwo hamacaza umuntu vraiment muri minota 40 zobona aragashije match ibintu byinshi umuntu aba yaradepanshije sivyo twifuza rero kiki ni calendrier hari twibutse gusa no ku munsi wa gatandatu itariki 6 nyene muri uyu mwaka ku kwezi nyene kwindwi twatanga kuva ku munsi wejo New Star bazokwambikana na Tigers bano isahani size ndwi amasayo ngaha no ku munsi wa gatandatu hama isaha ariko urundi rukino ni ku munsi wa Mungu abujya kwa gatandatu hazoba urukino rumwe ku munsi wa Mungu urukino rundi oya hazoba inkino zine iyi calendrier fise yivuye kuko kuri kuraraba muri hazoba urukino isaha zitatu kuva isaha zitatu inkino ziba gushika no kubaza isaha 9 okay ni suforme y'agaturno
oya si tournoi Eh. obeta ni elite 8 izo uri kwiraba gusa ikintu kizoba kihari rora nk'ubu ku munsi wa gatandatu isa zitatu remesha izo kina Dinamo okay urumva hama isa hindwi isa 5 z'umurango Kerne bakina na Jimkana oh hama isa indwi urumva New Star ikina na Tigers hama isa 9 Rezipo bakina n'urunani izo nyo nkizo ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana naho isa 3 Kerne izo ikina na New Star Dinamo isa 5 bakina na Tigers hama isa hindwi Jimkana bakina n'urunani hama isa 9 Remesha bakina na Rezipo urumva izo nkino ni nyinshi cyane vraiment zikeneye ndiko ndiyumvira bari bitre barahari vraiment byakweli aha twavuze peut-être ku migwi kiki imigwi iri kuri komeza cyane mugabo tutibagiye yuko hatavugwa yuko kwera ko turiko turavuga imigwi nkine kuko iyi migwi ine yoyo hariyo Tigers hariyo Rezipo hariho Dinamo hariyo urunani niyo migwi tuko turumva cyane ku isoko siko naremesha peut-être rero iyi migwi yindi tutavuze siyo gutamunda sana nyene vuga ngo baza ushira ngo bari bitre beza hariya ngo aba nabo ngo dushya boroshe rero nibaza yuko nkuko ko babivuga inkino ni nyinshi abahagarikizi nabo nyene bagwizwe nyabe umuhagarikiza sho gukora nka samedi match nka zinga bo nivyo barashobora kugera gute gupermita waki peut-être wahagarikiye hagati undakaja ku ruhande urabizi ko hari bari ku mirongo bo ujya yiruka gira gute urabizi abahagarikizi mu kibuga bari babiri yego sivyo babiri no kuvuga rero uretse ndetse bari mu kibuga apara bari ku rwego byumvikana yuko abahagarikiza 8 abahagarikiza 8 ku munsi umwe babiri baratanguye match ya saa 3 abandi babiri match ya saa 5 abandi babiri match ya saa 7 abandi babiri match ya saa 9 les mêmes arbitres bazoca bagaruka umva na arbitre 8 bazoca bagaruka dimanche rero nimana kubwira mbega wahagarikiza icambe navuze ndavuga ni eske wahagarikizi bari ku rwego rwiza baratego kugira ngo ayo mategeko yose baba yazi ntihabe twadufanye tuba ugasanga harimo byinshi batazi ikindi gishobora kuba wavuze ati bazemo inoti nyinshi ba president ushobora kwihenda wewe uri umuhagarikizi kwihenda birabaho ariko hari ibintu byo kwihenda ugasanga hari umuntu avuze ati uyu maribitse yise biyishe match hariho aba match usanga babaza difference de 2 points de 1 point de 3 points ugasanga des fois harimo agafaye arbitrage none gashaho wewe nimburi Rezipo waga arbitrage y'abantu hama wewe ufise urukino dimanche Rezipo kumbure yakina Remesha hama ntivyagenda neza kuri arbitrage abantu navuga ati ebana arbitre gusa ari match harabaye nka difference de 1 point canke 2 ni exemple ko natanga ariko dimanche Rezipo ukabuhura nande na Dinamo hagacazo wa arbitre comment est-ce que le président azokwa precho kintu azovyakira gute azovuga ati jewe uyu kurabizi yuko no muri football hari aba president bavuga ati ebana jewe uyu arbitre wapi no natwe turaba match hari gihe abantu baraba match kavuga ati nimba ari umukunzi wa Chelsea kavuga ati twebwe twarwiswe na Anthony Taylor kabisa nta kigeye urumva kuko usanga kenshi aratanga amakarto ku bakinyi rouge arazitanga ugasanga wewe wamwanse kubera a chaque fois arbitre Chelsea kina ni example birakunda no kumaze no kuvuga Chelsea kina ugasanga ntayorohereje a chaque fois agiye kwa match yayo rero muri ico gihe nico bibabaza aba president azovuga ati none Dorcas ko yarbitse iyi match arambabaje vraiment ahantu araturenganije ahantu kuri ntiryari kosa canke vyagenzuku ntitwari gutsindwa arbitrage byashavu ufise nirimaze n'amasaha ukazumubona kandi ukazumubona bukeye kuri match nyene ya equipe yiwawe uzovyakira gute Dorcas nico gitona kubwira ati bahagarikize n'ukuri feba tegura bahagarikizi bamenye ayo mategeko bamenye ngene bigenza kugira ngo nivyo ntiboshimisha aba president canke ikiri ntibari hajye bashimisha aba president bari hajye bakora akazi kabo ariko baba baza amategeko ya basketball simvuze ko batayazi mvuze ni amategeko arahinduka do trazanta rero ayo mategeko yahindutse nifo ko bayamenya mu gihe habaye ikintu
amenya ati burya ibintu byarahindutse j'applique Ashobora la loi ashobora no kubisigurira yes umuntu j'applique la loi yayikozeko, yeah. hama ibintu ndabisigure mu nyuma abibone kumbure wa mu president adashimishijwe n'ivyo wa mufana ashobora gusigurwa n'uwundi ati burya n'ivyo kuko benshi baba bari harya baraza guteramira ahantu kavuga ati arbitre agize ibi hari umwe ashobora kuba abizi le coach ashobora kuba abizi agasigura president ati burya n'ivyo amategeko yarahindutse bimeze gutya bijya avugije n'ivyo cyangwa sivyo rero ico nsaba na arbitre kuvuga ati les lois za basketball zihari bazisesangura bazirabe kugira ngo utwo dukosa ntituze tube dutume le president baba décourager kandi bari basize minoti yabo okay nuko rero nako kamo dutera aba n'abandi abamenyereza bamenya akazi kabo nabo bamenya amategeko abakinyi nabo memema hama arbitre nabo kabisa mube au niveau cyangwa mube ku rwego rwiza kugira ngo hataza kuba imyidogo hirya no hino naho imyidogo burya itabura ariko kandi ni imyidogo mbwa ize iri positive cyangwa abantu bavuga ati eyana naho ariko turaharira bijya yavugije nukuri nuko rero show sports yariko iratsindwa na Dinamo bujeje Homisi nababwiye yuko no mu muhungu no mu menero wabo yabaye urutiga umugongo cyane mukinyi mugufi cyane ariko kandi iyo bimukundiye amanota atatu araterezamwo wenyene yateyemwo amanota agera kuri 200 umva ko nawe yitezwe cyane muri kampanye yindi igiye kuza ku yindi incuro ariko kandi ku ruhande rw'abigeme nabo muri basketball imigwi ibiri yari yashize muri finale Gazelle yasuye kandi kwiyambika umutamana mu gutsinda Young Sisters mbere ndakwibutsa yuko Gazelle muri demi finale yasezereye Gladiators ino equipe nayo ya Young Sisters yari yasezereye equipe ya Message Ngozi yabigeme umva ko Gazelle nayo nabonye abakinyi benshi kabisa bamaze gufata ibiro capitaine wabo Elsa mu rugo gwaramukundiye ariko c'est bien il tournoi d'ouverture kugira ngo abategure VBR yabo nabone nubwo imigwi burya yabige matari nyinshi cyane gose ariko ni kintu ciza nabonye umenga giteguwe neza bariko baragerageza kugira ngo abigeme bakine inkino nyinshi kuko c'est vrai na ma club maki ariko ifo yuko bakine inkino nyinshi kuko dutegeza kuronka equipe isohoka hazoba equipe isohoka birabaje kandi banatera isoni kubona equipe ishobora gusohoka Dorcas muri bo simbwe mu maboko bafise iki bafise match nk'umunani gusa ugasanga babungiye gukina bo baramaze gukina match zenga 100 yes biragoye rero ni kintu ciza bateguye muri Fababo kuvuga ati tunwa d'ouverture ibe hama iyo vibere bayinjiremwo kuva tunwa hama babakobwa babigeme baronka ama match kabisa menshi ni baza kurivariza nabandi mu karere babona ati natwe turashoboye nuko rero Gazelle iratahukanye igikombe rero catunwa d'ouverture bano rero bakaba batsinze equipe ya Young Sisters rero bagarutse nabo baritezwe cyane muri no tunugiye kuza nuko rero muri basketball nayo makuru tubafitiye ariko kandi no muri hariya muri twibutsa yuko gusa abana moins de 16 ans ya selection abizi kina zone 5 tayari amazina yabo yamaze kuba amenyekana bano basore bari munsi yo myaka arumva n'ikintu naciza bano bagiye muri FIBA gukina FIBA zone 5 kuva ku magenekerezo ya 11 gushika itariki 16 ari Dar es Salaam abakinyi 12 bakiri bato batowe naba bakurikira nivuga neza Yan Ray Iteriteka Danek Dushime Yan Kefan Ihezagire Elion Amanishimwe Gu Shalom Dizeye Nesdan Nzambimana Enoch Nduimana Lamet Eduardo Mugisha Carol Fleury Irakoze Kenny Dare na Kansikiri Jason Marley na Irakoze Ori David nibo bakinyi 12 bagiye gutegura zino nkino zigiye kubera i Dar es Salaam naho nyene Christophe ikibazo ni kimwe barahaguruka ryari bashike Dar es Salaam ryari turi tariki 2 nivyo aracari wakanya ngira bano bashobora kuzohaguruka nka weekend birashoboka barashoboka nk'itariki 10 canke 9 kugira ngo bashike bakiri kare core kintu ciza kandi ubona yuko
bariko bategurwa n'uwo mumenyereza Aime Bitagoye sanzwe kabisa arazi basket cyane kuvyerekeye n'abana bakiri bato kabisa arabimenyereye gose rero twizere ko bizogenda neza turabizeye ariko kubona yuko abana nk'aba batanze barasohoka ari ikintu ciza cyane gose kitwereka ko basketball ibi bintu rero bibaye mboneka rimwe ni umunsi wa mbere tumvise equipe de jeunes nk'iyi kuri intwaro nshasha nibaza ko ni ibintu byiza vraiment ntaho twabwabone equipe nationale ya Mondo w'abaseza ijya nko gukina zize muraribaza mbega ico gihe cyose Burundi tutagenda nezare ziharize inkino kuko tutiyazitabira rero mwubahwe cyane bariko barahesha iteka duhereye hasi kuko bano Christophe ni wategura ejo Dego dutegure basketere bategure ejo bagati n'abana bakiri bato batangiye kuja muri izi nkino guhura n'indi migwi yo mu karere abana bazokura bameze neza bafise niveau nziza kuko urumva bazobangwa akanyoye kataguruse kamenye iyo bweze none wowe uzokorera imyimenyerezo nga mu Burundi uherere mu Burundi udakubitiye hanze ngo uhure n'ibihugu bindi usho no kwacirwa ha ubwenge wati uya muntu kwagira kujya nanje reka ndabega burya dukurira ku bandi ivyo bakora nivyo barafise uburoro ngabwa bamaze gutera imbere baba basket b'abarundi mugabo kandi iyo basohotse umwana w'imyaka aragira kanyeri gabo agatimba akavuga ati ntaho urambwira ubwoba noneho iyi myaka Mondo Cesar niyo myaka benshi tuko turabona bano bawe mbi Wembanyama abonye ba drafter ryari ari abapeti bamwe irabonye abapeti ba Demetre b'abafaransa bari mu bakinyi bazogira draft hariya mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika rero ukazubona ati 16 Mondo Cesar bientôt arakwiza 16 ans 17 ans egale jeune nibo bariko bayamari sabana bafise 16 bariko barakina mu migwi serukira bihugu pourquoi pas muri abase bari mu Mondo Cesar tutababona mu migwi kana kanga ya club mugiye bo kwigenza neza hariya muri izi za zone 5 rero nivyo tuvuga tuti fo yuko inkino tuzihera mu bana bato kugira ngo abana bakure bafise nevo nziza kuko yo briza ma etape haragera ahantu ugera ukaba bloqué ngo warahereye muri mois de 17 ans bientôt jo azoza mu mois de 20 ans kandi bizoba bimeze neza twasufise umugumeze neza waba espoir cyangwa waba junior ikintu kimeze neza cyane gose abo bana bakiri bato turazi yuko mu myaka yahera bari basa nk'abatari ko bararabwa cyane gose ariko no munsi wa mwana ashobora kubona mugenzi wasohotse agiye kinizo nkino azamubwira ati biraryoshe hama tubona amaturno atandukanye bakina abana akavuga ati le moins de 16 ans le moins de 14 ans bategure ama Ligue B tubona garutse ivyo byose bizotweka yuko hariho gutegura kuko ibitwo turabona ntitubishime gusa ngo tubone ngo basketball ngo imeze neza yateye imbere nta basketball ishobora gutera imbere mu gihe turyohererwa les étrangers baje gukina ngaha mu Burundi ariko tuzoryoherwa ariko tubona yuko ari abakinyi b'abarundi bariko barakina tukaryoherwa rero nimba tudashaka gutegura l'après Gibe l'après Landry n'abandi biragoye kungene basketball ngaha mu Burundi zotera imbere tuzokoma tubona les étrangers ari baza gukomeza ligue yo ngaha ariko twebwe natwe ugasanga nitwateguye za pepiniere rero ni ikintu ciza nizere ko bizobandanya bategura izo Ligue B bategura ya makadete n'amaminime bagire kugira ngo turabe yuko twotegura kazoza ka basketball ngaha mu Burundi nuko tuva muri basket tuja muri football